Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndabifurije umunsi mwiza w'amahigwe. Ino ndwi ni indwi ya nyuma yo kurangiza ukwezi kwa 10. Bavandimwe, reka mbifurize indwi nziza y'umugisha. Ino ndwi yo kurangiza ukwezi kwa 10 izababera indwi y'amahigwe. Amahigwe. Uyu munsi wa none niye muhora muri dukurikirane mu biganiro. Umwami Yesu abahezagire cyane. Abatagira subscribe mumbikore. Uyu munsi ndashaka tuganire namwe ijambo rivuga hejuru ya Beraka. Beraka ni kiyaya c'amashimwe. Reka ndakwifurije ngo umwami Yesu agutuze iberaka muri nondwi mu kiyaya c'amashimwe. Ikiyaya c'amashimwe. Reka dusome mu gitabo cy'ingoma za kabiri, igice cya kabiri, igice cya 20, dutangire ku murongo wa mbere, tuvugane namwe hejuru y'ikiyaya cyitwa Beraka. Hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'amamori hamwe n'abamayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamugwanye. Maze haza imburu zibarira Yehoshafati ziti, uratewe, haje ingabo nyinshi z'intsinzi zivuye Seyire hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze Hasoni Tamari, ariho Eni Gedi. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Bayuda hose. Mbega wewe iyi gitero kije ukora iki? Bene data, mureke mbabwire, narigeze kubabwira ngaha umunsi umwe yuko gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kugwana intambara. Ibihugu bitatu zateye umugabo witwa Yehoshafati, baramukikuza, baramugota. Bamaze kumugota, ahantu hambere yirukiye hehe? Gusenga. Kuko nibwo buryo buhanitse bwo kugwana intambara. Hari intambara zigukikuje, hari intambara ziyagurukiye urugo rwawe, ziyagurukiye abana bawe, ziyagurukiye umubiri wawe, ziyagurukiye ubuzima bwawe. Haguruka usenge. Haleluya. Yehoshafati agira ubwoba, agira umwete wo kurondera Uhoraho. Cyambere, ashinga umunsi wo kwisonzesha ku Bayuda bose. Bene data, hari igihe dusenga, hari igihe binadusaba kwisonzesha, hari igihe bigusaba kuheba ivyo kurya, ugaheba telefone, ugaheba byose, ukaje kurambarara imbere y'Imana. Maze Abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava ku gisagara byose by'Ubuyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Mu bibazo bari bafise, bagiye kurondera iki? Bagiye kurondera umwami wabo, kuko nibaza bagwanirira. Umurongo wa 5. Maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyine ku ngoro y'Uhoraho ahanganye n'urugo gurusha. Arasenga ati, Uhoraho Mana y'abasogokuruza, none si wowe Mana yo mwijuru? Umva igisengesho. Haleluya. Kandi si wowe ugaba abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma atawuguhagarara imbere. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma atawuguhagarara imbere. Hari igihe usenga isengesho ryo kuryoshya Imana. Mu kuboko kwawe ntiyarimo ububasha n'inkomezi uburyo nta muntu uhagarara imbere yawe. None ga Mana yacu, si wewe wirukanye ababa muri kino gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisiraheli, ukagiha urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose, bakakibamwo, bakakubakiramwo ingoro y'izina ryawe basenga. Hari ikintu nakunze cyane kuri Yehoshafati. Yabanjije kubwira Imana ivyo yakoze. Si wewe wirukanye abari batuye muri kino gihugu, si wowe wabirukanye. None sitwe wakishizemo, si wowe wavuze ngo tukubakira ingoro yo gusengeramo. Abwira Imana ivyo yakoze. Bene data, mu ntambara ufise uzobanza wibutsa Imana ngo Mana we, ni wowe wakoze kino. Ndavyibuka umunsi umwe ni wowe wakoze bino, ni wowe wakoze nibi. Haleluya. Bati ibyago nizadutera, ari inkota cyangwa igihano cyangwa ikiza cyangwa inzara, tuzoza duhagarara imbere y'iyi ngoro n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro. Tugutakambire kuko utazoba nkuko tuzoba tumerewe nabi, nawe uzokumva udutabare. Nuko none eheraba abamoni, abanyamowabu nabo ku musozi Seyiri, abo warabujije Abisiraheli,
ngo ntibabatere hamwe bava mu gihugu cya Egiputa bagaca hirya ntibabarandure, none rabe ibyo batwishuye, baje kutwirukana mu ishamvu yawe iyo waduhaye ngo tuyegukire. Baje kudutera, kandi aba bantu twebwe twabagiriye neza, ntitwabateye, batwinye inzira ariko twabagiriye nabi, none ko baje kudutera. Dusimbire ku murongo wa 15. Aravuga ati nimutega amatwi yemwe Bayuda namwe baba Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko wagize ati ntacyo mutinya cyangwa ngo muranduke imitima kubwayo matsinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni y'Imana. Haleluya, haleluya. Reka ndakubwire muvandimwe, igihe cyose intambara yose urimo, igihe cyose uzobura n'intambara zaje kurambara imbere y'Imana, nawe izokubwira ngo intambara sinabwo ari yanyu, intambara ni y'Uhoraho. Yehoshafati amaze gusenga, Imana iramubwira ngo Yehoshafati we, intambara ntabwo ari igwanyu, intambara ni y'Uhoraho, nimwinumire gusa. Ejo muzo umva umurongo phrase ikurikira 16, ejo muze mumanuke mubatege, raba ubu bariko baraduga akadugo kisisi, muzobasanga aho kiyaya giherera harabana no mu bugaragwa bwi Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muze mutonde urugamba, mwihagararire gusa, muraba agakiza Uhoraho azobakirisha. Amen. Bene data, mwami Yesu akukore igitangaza, mwami Yesu akugwanirire. Ndakwifurije ngo Yesu akugwanirire. Yemwe Bayuda namwe baba Yerusalemu, ntimuze mubatinye cyangwa ngo muranduke imitima, ejo muje kubatega, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yunamuka amaso akubita ingoro hasi, n'Abayuda bose n'ababa Yerusalemu barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho baramusenga. Haleluya. Bene data, izo ntambara zikugose, ja gumavi, ja gusenga, gwanira ibyawe, gwanira abawe, bera amaso abawe. Haleluya. Aba banyamuhabu, abavuye ku misozi Seyiri, nta kindi kizabanesha n'ubuzima bwawe bwo gusenga no gushima Imana. Mwumvirize hepfo haravuga ngo ewe Mana yacu, mbega none umurongo arasenga umurongo wa 19. Maze Abalewi bo mu Bakohati nabo mu bakora bava hasi ngo batazira Uhoraho Imana y'Abisirayeli, bavuga n'ijwi rirenga cyane. Haleluya. Bene data, abandi bazanye ibigwanishwa, abandi bazanye ibindi, ngo ibo bararirimbye gusa, ngo bazana bene Kora ngo batangira kuririmba sifa kwa Mungu. Umurongo wa 20. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa Itikowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntega amatwi yemwe Bayuda namwe baba Yerusalemu, mwiyeze. Haleluya. Mwizere Uhoraho Imana yanyu, mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Nuko amaze kuja inama n'abantu, ashirabo kuririmbira Uhoraho no kumutazira, basazishije ukwera kugira ngo bagende bitanga imbere y'ingabo, baririmbe bati nimushime Uhoraho yuko imbabazi ziwe zamahiwe bidashira. Amen, amen. Bene data, mu ntambara ikomeye ibihugu baje kubatera, Yehoshafati Imana iramubwira ngo shira abaririmbyi imbere, muririmbe Zaburi ivuga ngo nimushime Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamahiwe bidashira. Baririmba Zaburi 136, nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine. Abandi bakitabira ngo kuko imbabazi zayo zamahiwe bidashira. Muri iyo Zaburi hari ahantu bavuga ngo yica Sihoni mwami w'abamore. Abandi bakitabira ngo kuko imbabazi zawe Mana zamahiwe bidashira. Barahimbaza umwami wabo, baratazira mu Zaburi zezabeneko sepalabo. Haleluya. Barahimbaza Imana, sifa kwa Mungu. Imana ihimbazwe cyane. Bene data, ubuzima bwo kwiganyira ntacyo buzogufasha, ubuzima bwo kwiganyira ntacyo buzogufasha. Shima umwami wawe. Haleluya. Bene da, abanzi barabagose ariko baratangira gutazira umwami wawe. Mbega iyo ugoswe n'ibyo bibazo, uribuka gushima Imana hoho, uribuka kwihimbaza, uribuka kwirimbira. Haleluya. Ngo basazishije ukwera mu mitima yabo, imitima yabo ngo arikiranuka Imana, ngo maze bararirimbira umwami, sifa kwa Mungu. Umurongo wa 22 bivuga ijambo ryiza, nuko bagitangura kuririmba no gutazira Uhoraho, ashiraho abaguca igisho abari baje kubatera b'Abayuda n'Ibuyuda, ari bo Bamori n'abanyambo wabo n'abavuye ku musozi Seyiri, baca basubiranamo. Hari ibibazo byawe, hari igihe abakwanga cyangwa gutera bazosubiranamo, basubiranamo bwabo. Mureke babwire ibanga rya mbere rya Yehoshafati, bamuteye ntabwo yagiye kwigwanirira, yagiye imbere y'Imana, aje kurambara imbere y'Imana. Imana iramubwira ngena bakora, yuhuye n'ibibazo wokora iki?
iyo uhuye n'ingorane ukora iki? uje kwigwanirira, uje kuburana? ni gukora. Yapfukamye aje gusenga, arangije gusenga, Imana imubwira ibyo gukora, imubwira ngo shira abaririmbyi imbere, mutazira umwami gusa, muvuye ngo ni muri imbere uhoraho ko ari mwiza, ko kuko imbabazi ziwe z'amahoro bidashira. Semeni amen. Maze abanyamowabu ngo basubiranamo, abanyamowabu basubiranamo. Ibyari biguhiga, ibyahiga ubuzima bwawe bisubiranemo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ndasenze natura ngo intambara zose wari ufise kuno kwezi, ino ndwi ya nyuma y'ukwezi, Yesu akuremera itangaza, Yesu akuremera intsinzi, Yesu akuremera ishimwe, ngo abanyamowabu bose basubiranamo. Haleluya. Umva, umuntu wese na mugenzi wiwe bashirako baricana. Umurongo wa 26 uvuga ijambo ryiza. Ku munsi ugira 4 bakoranira mu kiyaya cy'Iberaka. Beraka, haleluya. Bashimira uhoraho. Nico cyatumye aho hantu yitwa Beraka. Mu kiyaya cy'Iberaka gushitana bugingo no. Beraka bisobanura ikiyaya c'amashimwe. Ndagusengeye umwami Yesu akugwanirira intambara izo rumaze mu amezi 10 yose, izo wahuye nazo mu myaka itarukwingana. Yesu akuremera ikiyaya, uje mu kino kiyaya cy'amashimwe uze gushima Imana. Ngo abageze mu kiyaya cy'amashimwe bagera mu kiyaya cy'Iberaka ngo batangira guhimbaza Imana. Bahamaze imisine ngo bariko bararirimba, bariko bashimira, bariko barashimira Imana intsinzi Imana yabahaye. Ndakwifurije ngo Imana ikuremera ishimwe muri ino ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa 10. Ino ndwi ya nyuma umwami Yesu akuremera ishimwe kandi arabishoboye, arashoboye kukujana Iberaka mu kiyaya c'amashimwe, akuremera ishimwe, akuremera indirimbo sha, akuremera ubwiza. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha, akuremera ishimwe. Bavandimwe, Imana ikuremera ishimwe ku buryo abari kure bazumve ivyo yakugiriye. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, kuri uyu munsi, haleluya, ndasengeye umuntu ari kurankurikirana ngo umuremere ishimwe, umujane mu kiyaya cy'Iberaka. Haleluya. Abanyamowabu, abamori n'abavuye ku misozi yiwe bose abari bagose ubuzima bwiwe basubiranemo. Ivyari bimugose bimuveko mu izina rya Kristo Yesu. Ndasengeye ubuzima bwe. Haleluya. Ubuzima bwe ndabusengeye Imana. Ubuzima bwe ubuhe umugisha, umwagure. Haleluya. Urwaye umuheze gukira mwami. Abafite ingorane zitandukanye ubabere inyishu mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Mwami, uturemera ishimwe muri iyi ndwi, uturemera amashimwe, uturemera impundu mwami. Urakoze. Icubera kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.